nico gituma iyo bitanguye Satani nawe agumizako agwanya jambo ry'Imana rivuga yuko Satani kimuzana no kwiba kwica no gutikiza. Rero n'urugo nago mu byo yiba cyangwa gatikiza rurimo. Niyo mpamvu nkuko uba watanguye usenga ukamubona usenga nico gituma niyo mubanye mu rugo komeza musenga wawe cyangwa umugabo wawe sibene ugo rukundo Imana ivuga kuye kumukunda. Ni gwara undi ruvuye ibwina mu mutima. Ko kuvuga ngo ikintu cyo ikizomubabaza kizoba kimbabaje. Ikizomunezera kizoba kinezereye nanje. Gwara rukundo Imana idutegeka ko umuntu nubwo yoba yagukoshereje urarugumana. Nubwo umuntu bya bindi byose wamukunze afite byo byaragiye ku rukundo rukakugumamo ya byose kuko iyo umuntu atagukunda nta na hamwe mwoshika kandi agushikana aho uzobukeneye hose mu gihugu icyo cyose wifuza azokiguha udahangayitse. Oya jewe uwo muntu afite amafaranga je sinomuhitamwa kweri. Oya sinomuhitamwa iyo ubona mu diaspora agahurana n'umugabo wawe bivire muri Amerika akavuga ati Sandrine ndoro kunuku wari guhitamo David mu byukuri cyane ushingiye kuki? Jewe urumva ni cyatumye bintera kumukundo yo. Je ntivyanteye kumukunda kubera amafaranga yari afise cyangwa ngo igihagararo cyankiki. Oya nahagarariye ku rukundo. Urukundo bujya rurabaho tusigura urwo rukundo nyine. Urukundo niki? Ugo rukundo ndiko ndavuga urukundo rufatanye n'Imana. Uwo mutima nyene uva ku Mana ni butuma byose bikunda. Ugo rukundo rusumba byose. Rusumba navuga ibintu byose mwino si tubona vyiza. Nta kintu ciza na kimwe kibaho atarukundo ufise mu mutima wawe Imana yaguhaye. Ugo rukundo rero nigo gwanteye kubona uyu. Ugo rukundo nigo gwanteye kubaho ndiko ndaseka ndyohewe mu rugo. Ugo rukundo nigo gwanteye naho nobura ibintu mu rugo nguma ndyohewe. Naho amafaranga yobura nguma nguwe neza ndasinga. Naho ibintu byose vyobura bintera ho. Wamubona wo gumubona ibintu byose. Ariko hejuru yo gusenga muri kwa gusenga Imana ikubwira icyo wokora iguhishurira ibintu bikomeza urugo. Ariko akaba ari Imana nyene yaguhishuriye. Babandi b'amasiyanse barabikora ari ubwenge bw'umubiri ubwenge nyene ubu dukura ku mashure dukura mu isi ariko atari Imana ibiri nyuma. Ariko aho umuntu asenga atandukaniye nabo wewe ubikora ari Imana yakubwiye ati koraka mu mwanya gakenewe koraka mu mwanya kadakenewe kareke koraka. Hello bakunzi ba Trivial Dreams turabaramukije bivanye naho muherereye. Twagarutse kuri Mike kugira ngo tubashe kuganira. Iki ni kiganiro twahisemo cingo abubakanye ndetse n'abatarabasha guhitamo bazogire amahitamo meza kugira ngo ingo zibandanye zitagata. Rero hari abantu benshi bananiwe kuja muri couple batinya ibi na biriya, ariko iyi couple ni nziza cyane twayizanye kugira ngo babashe kutuganiriza byinshi kugira ngo tubashe gutahura. Rero tuguhaye kaze bwana mutumigwa utubwire izina ryawe. Murakoze cyane kutwakira kuri Achieve Your Dreams. Mugize neza kutuyegereza natwe turanezerewe cyane nkuko mwabivuze. Turi couple nziza cyane yabashije kugera ku kubakana biciye mu nzira nziza y'Imana n'igihugu n'umuryango. Murakoze cyane kutuyegereza. Jewe nitwa Bayagimana David. Merci beaucoup kutwakira. Sawa heza uwo mukwine wawe nawe abashe kutwibwira twumve n'ijwi giyiwe. Karibu. Shalom. Mugwene tunate tugwe neza tumeze neza cyane muri Kristo. Murakoze cyane namwe kutwakira muri iki kiganiro. Turarezerewe cyane. Amaje nitwa Uwiteka Sandrine. Ndabashimiye cyane. Yego ko subiza umutware wawe tumubaza ikibazo. Tushaka kumenya imibereho yanyu uburyo mwahuye uburyo mwamatanye muduheze intahe kuko turabona hari abantu bamwe na bamwe batinya kuja mu rukundo bivanye
nibi nabiriya bakavuga nti haragera tukibaze se hagera ryari kugira ngo umuntu yubaka urugo gwiwe eske ni ku myaka bamwe bakavuga ati burya umugabo ataraneza imyaka 40 si byiza abandi ngo umugore ataraneza imyaka yiniyi ariko utubwire uburyo wewe wagenze mu rugendo rwawe rw'urukundo. Murakoze cyane kutubadisha kibazo cyiza cyane cy'amatsiko. Mutubajije ukuntu twahuye n'umufasha wanje aho byatanguriye naho bigeze ubu. Jewe nkuko mwabivuze ubwa mbere nanje niyumvira ko urugo ari ikintu kigoye cyane. Ngendeye ku kuntu nabibona hanze mu kibano mu bagenzi nicyo cyatumye ubwa mbere mbifata nk'ibintu bigumye bigoye gukora ariko aho igihe menyeye ijambo ry'Imana rivuga ku by'urugo byaciye binyorohera cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye yuko kugira ngo umenye ko hageze kubaka si imyaka ngo uvuge ngo mbura imyaka iyi cyangwa ndenzeho imyaka iyi ariko ubyumva mu mutima wawe. Mu mutima wawe niho honyene ushobora kumenyera ko gutangura urugo rwawe byageze. Nanje nagende ku ijambo ry'Imana ndasenga mu mutima wanje numva ndemejwe ko hageze kubaka. Niho rero umufasha wanje namumenya bishiye mu gusenga ndabihishurirwa ndamubona nyene hari ukuntu ijuje mu mutima rikwemeza mu bakobwa bose bari mu isi ati nuriya aho hantu twadutinda aho hantu. Kuri no se hari abakobwa beza bagiye batandukanye kuvuga ngo umumenye muri abo benshi bari kuri no se wumva umutima wawe urakubwiye ati nuriya nuko ba wasenze nurabanza ko mukunda buryo buri physical ibindi bikaza nyuma niki cyambere kibanza. Tugendeye ku byo jambo ry'Imana rivuga ugendeye ku by'amaso y'umubiri wohusha kuko abakobwa bari mu isi beza ni benshi. Nicyo gituma rero icyambere nkuko twabivuze ni gusenga. Gusenga iyo usenze Imana igutumbereza ku mukobwa we ntiwihende. Muri babandi benshi bahari Imana ikagutumbereza kuri wa wundi wanyawe. Icyo nicyo cyambere kibanza aho nyine kuko aho niho iruzingiye ntiwihute ngo mfatiranye kuvuga ngo Imana iguheza umuntu. Turabona neza yuko imyaka wagiye gushaka office imyaka nyine ifatika y'umuntu nyine umaze guhumura. Eske muri ugo rugendo ti wari warasenze Imana yaceceka byari byagenze utwana no ngusenge uvuga ati wow Imana yaracecetse cyangwa bwarumenye bukeya bwari bwaratumye nyine utabona umuntu wawe. Murakoze cyane ko icyo kibazo cyiza. Sugucererwa sugucererwa burya Imana ikintu cyose gikorera ku mwanya nyawo. Ariko jewe ngendeye ku kuntu nari imeze ubwa mbere nuko meze ubu harabayemo kuba ntari bwamenyisha ijambo ry'Imana rivuga. Rero igihe ndakimenyeye niho Imana yanyiguruye amaso maze kunyigurura amaso inyereka wa wundi nyene wisezerano ryanje. Imaze kumunyereka nanjye ntera intambuko nkora ico Imana yambwiye ndamubwira icyo Imana yambwiye ku mutima wanje nawe numva cyakiriye kwa kundi nari mbyiteze. Utari muri babandi bagenda bavuga ati Imana niyo yakumbwiye umukobwa agahita agira ubwoba ati ko ari Imana yarinze ivuga ni gute nje worinda icyo Imana yavuze ugasanga yemereye umunana. Ari n'undi muntu nigeze kumva yagiye avuga mu ndi marangiza aravuga ati ese ukuntu wumva ibyo mpaya mvuga
umukobwa aravuga ati je sinumvisha ibyo uhayivuga so rero hari abantu benshi bitwaza ijambo ry'Imana bakavuga ati Imana yambwiye ko ari umugore wanje ukamutera ubwo umukobwa akaba intimide bivanye nuko wavuze ko ari Imana yavuze rero ako kantu ugasigurira abantu tubashe kumenya waragiye umubwira ati ni Imana yavuze ati uri umugore wanje warasenze gusa wumva mu mutima ari we uja kuvuga ijambo ryawe utitwaje ngo ni Imana yavuze aho hantu uduheze umuco tubishire ku murongo neza nyine kugira ntibijemo urujijo yego kuba nemejwe ni cyambere yego ariko nawe kugira ngo Imana icyo Imana yanyemeje igishire mu mutima wiwe nicyo cyanyemeje ko nyene bya bindi Imana yambwiye ari byo kuko iyo ngenda nkamubwira nti Imana yambwiye uko numvise nemejwe mu mutima wanje nawe akambwira ati ivyo umbwiye jewe sindavyuma mu mutima wanje nicyo cyari kubinyemeza ko ivyo nari mfite mu mutima ko Imana yambwiye atari ibyo ariko rero ikindi nacyo nari mfise mu kuko umugore yitwa umufasha nari mfise ikintu ku mutima mvuga ati umugore wanje azoza kumfasha naramubwiye nti jewe Imana yambwiye kuzombera umufasha kandi icyo uzoza kumfasha ni iki ngiki ndakimubwira nawe arambwira ati icyo nyene nicyo nari niteze kuko nanje umugabo wanje w'inzozi zanje nzofasha kugira ngo dukomezanye urugendo rw'ubuzima nicyo nyene nari mfite ku mutima ko nzomufasha turumva rero turuzuzanya icyo nyene nicyo cyari kibura kuri wewe nanjye nicyo nzozana urumvaga rero nicyo kibivangura kugira umenye kutavangiwe kuko hari benshi mugani wawe bagenda bakababwira ngo Imana yanyeretse ngo wambaye ngo iryo kanzu rimeze uko nyene ngo ureshe uko nyene rimwe na rimwe kabamo ibintu byose bikasa nkaho menga bigiyemwo kuvangirwa ariko twebwe urumva ko ari ibintu byarimo umuco cyane oya heza umugore wa Sandrine nawe abashe kutuganiriza urashobora kuba umufatiranije ariko kubera ko hari nawe ubwiwe arashobora kuduheza iyo ntahe ifatika uburyo mwabashije kumenyana Sandrine ivyo bintu avuze ko bari ukuri cyangwa yaje kukubwira ati wanje Imana yavuze ugahita ugira ubwoba akavuga ati Imana yavuze nje sinogihakana wewe igihe yaje kuvugisha wamenye gute ko ari umugabo wawe cyangwa waragiye gusa kuko wazona imyaka igeze oya ntabwo nagiye kubera imyaka igeze jewe narasenze kuko iyo hageze yahurongo kugacushuha usanga wahushije jewe naragiye ku mavi ndasenga ndabwira Imana ati Imana ubu harageze yaho jewe ubu wompa umufasha kandi uwo mufasha ashaka si umufasha w'abantu bigenza mwibarabara nkeneye umufasha asenga hama ndasenga ntitwari tuzinanye kandi nanje ntiyaranze ndasenga ukuntu rero sinzi ngene no bisigura sinzi ukuntu Imana yo nyene yamorokarije ahantu ari hama jewe senze nawe arasenga turamenyana hama tumenyanye turaramukanya nawe arandamutsa turatandukana gusa tuguma twandikiranira bisanzwe hama ko ubucuti bwagiye burakomera niko twandurutse tumenyana nkuko yababwiye ati jewe twaramenyanye mu buryo bwo gusenga n'ibintu vyiza cyane hama arasaba randevu arambwira ati tuganire turaganira ivyo ambwiye sanga bihuye nivyo nanje nasavye Imana arambwira ati nkeneye ko mbere umufasha ndamubwira ati toke mbwira arambwira hama ivyo ambwiye sanga bifatanye nivyo nari narasengeye uravuga tame cyanda ndashima mu mutima ndavuga ati mbega Mana wabigenjeje gute wabikoze gute hama ndamubwira ati mu vyukuri vyumbwiye ndabishoboye nawe acarashima Imana ukuntu Imana yamutumbereje wanje hama ivyo ambwiye asanga bifatanye n'ivyari mu mutima wanje yego hama urugendo ruca ruratangura
ukiraho nyine ukiraho Sandrine ari jambo bavuze ati wowe ubwawe wasengeye umufasha wawe wanashaka mutaranamenyana rero akaba ari amakuru hanze avuga yuko umukobwa atoshobora gusengera umugabo ngo aho biba bigaragaje kuko yarashaje urumva nyine ibintu biteye isoni ari ahantu hari aho nigeze kumva intahe umukobwa umwe yatanze itaje aravuga ati nje mu nsengere nkeneye umugabo abantu bari muri iryo kanisa batangazwa n'ico kintu ni gute watangiye inane yo kwanga bagusengera ukeneye umugabo mu yandi majambo bigasa nk'ari ibintu atari byo rero wowe wabonye uwuhe mutima wo kumva ko wasengera umugabo niki uhanura abantu mu gihe wasenze no mu gihe utasenze umuntu atasenze ntashobora kubona umuntu nawe yasenze arabona ati abona gute kuko iyo ubayeho udasenga novuga ubayeho udasenga n'Imana ntiyo kuvugisha naho wajya mu isoko ugehugura ikintu ciza ntiwokibona muga iyo usenga Imana ivugana nawe mu mutima Imana iyo muri ko muravugana sikuvuga ngo umuntu ngo azanga akakubwira ngo kora iki ngo ugira iki oya wewe wumva ikintu kigusunika gukora ico kintu yego ukumva nyene ico kintu uragisunikirwa ugikora rero nanjye ibintu byambaye nari numva ko no musengera cyane kuko iyo mfa yo guhita nkavuga ngo reka ntorujya simba mbayeho nishimye nico gituma benshi babayeho batishimye mu ngo babayeho batajyeho mu ngo kubera iki ntibajya ahantu biyumviye n'akantu ko kwiyumvirana akantu keza cyane kajya ahantu kiyumvira ati mbega mana ubuzima bwanje buriko bujahe ndiko njahe ndiko mvahe ukicara mu cyumba cyawe ugasenga ukabaza Imana niho Imana ivugana nawe mu buryo nk'ubwo urakoze cyane aho ngaho gusenga wowe usiguye yuko nta kintu wokora na kimwe utasenze abe no kuja mu isoko urasenga ikintu cyose ugikora ariko wabanje kukibaza Imana urumva nibwo buzima bwawe bwa buri munsi yego none ukimara gusenga ukabona umugabo wawe nta challenge yabaye ko ati burya nanihenze kwe ntabwo biragucamo uvuga ati kunuyi wari wanje mu byukuri ntabwo icyo cyumva kiragucamo oya wasanze urabonye umuntu wo mu mwanya wo yego urakoze cyane subiza umugabo wawe natumubaza ikibazo bwana David turabona kuko couple yanyu imeze neza cyane irimo ibintu by'ubumana mwarasenze Imana bariya ibahuza none iyo ko tubona mu ngo hari abantu bitwa nko basenze kuko nyine mwabivuze ariko bikarangira habayemo divorce eske iyo divorce izanwa niki kuko ahanze benshi bavuga ko divorce ni gihe washatse umugore atari we wahubutse mu gihe nawe nkuko kwawe baramuhisemo Imana yambuwe n'uyu dufite abakozi Imana benshi batandukanye n'abagore kandi igihe bari ko batwigisha bakatubwira neza kuko yamusengeye Imana imubwira nko umugore we ariko bikaza kurangira batandukanye iki cha divorce mwe mukivuze iki niki gituma ingo nyinshi ubunyine zisambuka murakoze cyane nivyo aha hanze hari ingo kandi zaciye imbere y'abakozi b'Imana bakadisengera ukaba nyine ubukwe buciye mu etape yose Imana igomba ko ducamo yego ariko bikarangira izo ngo zisambutse benshi bakavangirwa bakibaza ngo nkeka umugore Imana yari yambwiye ataruyu nkeka narihenze ivyo birabaho kabisa ariko jewe simifata muri iyo nzira ego birabaho ugasanga kwa kundi twatanguye bwa mbere tuvuga ngo kugira uhite nk'umufasha wawe ni byiza kutanga urusenga hanyuma nikakurongorera mu nzira yo kumufasha we mukwiranye hama mugakora ubukwe n'Imana yakugeneye biciye mu kumubonera mu masengesho yego ariko nubwo byaba byagenze uko bikaca muri iyo nzira urugo ni ikintu Satani agwanya cyane Satani ntaba yishimye ko urugo rwatanguye umugabo yabonye mufasha wiwe umugore yabonye umugabo wiwe Imana yari yamuteguriye nico gituma iyo bitanguye Satani nawe agumizako agwanya jambo Imana rivuga yuko Satani kimuzana no kwiba kwica no gutikiza
rero n'urugo nago mu byo yiba cyangwa agatikiza rurimo. Niyo mpamvu nk'uko uba watanguye usenga ukamubona usenga, nicyo gituma niyo mubanye mu rugo komeza musenga, rukomezwa n'amasengesho, haze nyine uruzitiro rukingira urugo rwanyu, protection divine ivuye ku Mana ikingira urugo rwanyu. Bitabaye uko Satani azoza akwereke akuzanire ivyo hirya no hino, ubibone uve mu murongo w'urugo rwawe rusambuke. Bisaba ko uruteramira ukarubera amaso, mwebwe babiri, yaba umugore yaba umugabo, mukaruteramira urugo rwanyu ku mavi. Nico mbona gitera ama divorce. Urakoze ukiraho nyine wavuze yuko kugira ngo urugo rurambe no kurusengera, kuko nyine Imana yamukonekise nawe ni nakutegerezwa kugabandanya usenga. None nko ari abandi bantu bize za science n'ibindi bigaragaza uburyo uburambe bw'umugabo n'umugore bubaho, kwicisha bugufi, kubahana, gukundana cyane, amake hato na hato, ubu nyine gano no habaye uburenganire, umugore ahaye amesa nawe ugatangira guteka, utuntu turi romantique nk'utwo. Eske ibyo bintu birafasha mu gutuma urugo abantu babandanya bakundana cyane, cyangwa ni ya masengesho nyine ashobora gutuma urugo rurambana? Murakoze cyane. Nivyo gusenga biri mu bikomeza urugo kandi nivyo vyibanze. Ariko kuri ivyo navyo turongeraho ubwenge, kuko hari ikintu abakristo nyine bihendako bakavuga ati nasenze birakwiye, ariko hejuru yo gusenga muri kwa gusenga Imana ikubwira icyo wokora, iguhishurira ibintu bikomeza urugo. Ariko akaba ari Imana nyine yaguhishuriye. Babandi b'amasiyanse barabikora ari ubwenge bw'umubiri, ubwenge nyine ubu dukura ku mashure, dukura mu isi, ariko atari Imana ibiri inyuma. Ariko aho umuntu asenga atandukaniye nabo, wewe ubikora ari Imana yakubwiye ati koraka, mu mwanya gakenewe koraka, mu mwanya kadakenewe kareke koraka, niho bitandukaniye na babandi. Wowe ukoreshwa na instruction, ibintu biri inspire bivuye ku Mana. Niba ari gufasha umugore wawe gukora akantu adashoboye, urumvaga biba bivuye ku Mana. Niba yakubwiye ati uno munsi uzinduka umufasha akanaka, ariko mu gihe udasenga uhoreka ko ugakora kandi katari gakenewe muri uwo mwanya, ugasanga birapfuye n'ubundi. Rero amasengesho icyo akora akubwira ibintu bikenewe muri uwo mwanya. Imana no kuvuga mu bamuri nko muganira umwanya ku mwanya, connection y'ijuru. Barashobora kuba bazi ati kugira urugo rukomere nzokora ibi, umugore azomesa nanje ndiko ndateka, tuzoja muri sport twishimane. Ariko ibyo byose bakabikora, ariko urugo bikarangira rusambutse. Ariko umuntu asenga aganira n'Imana, bijya byose akora, niba ari uko gufasha umugore wiwe, niba ari ukumwitaho amugurira akantu kose abona gakenewe, si ivyo bayigeneye mu mutima wiwe ngo ni ubwenge bwiwe, ni Imana ibiriko ibimurongoreramo. Kandi Imana ikaganiriza na wa mugore, ikaganiriza na wa mugabo, bose hakaguma, kuko Imana niyo iba yaratanguje urugo. Rero mukwiriye kugumana kuva ku ntango gushika kwiherezo, kuko jambo ny'Imana rivuga ko Imana ari Alpha na Omega. None nk'abasore batinye gushaka ubahanuye iki? Abasore batinze gushaka, cyo no bahanura, bakwiriye kureka ubwo bwoba. Nubwita ko ari ubwoba bw'ubusa, kuko twavuze duhereye ku ntango kw'icyambere, nukumva mu mutima ko hageze ko ushaka kurongora. Hageze Imana ikintu cyose uzokenera iba yaragishize hafi yawe. Wewe ibirindiriye yuko gusutera intambuko ugere hahandi igushaka ko ugera, ikindi cyose gisigaye izo gishira ku nzira yawe usange kihari. Ugize neza woheza Sandrine nanka mubaza ikibazo. Sandrine, ndashaka kubaza ikibazo kimaze iminsi kibazwa n'abantu benshi batandukanye, ariko kitaratorerwa inyishu. Ni hejuru y'abakobwa.
cyane cyane banga gushakwa ngo urabona ngo ni umuruho ugiye kwitera n'ibindi hari n'abandi bahemukiwe kenshi akagenda agakundana n'uyu none akumva ararambiwe akabona abahungu bose babaye abayiswa abo bantu niye humure ubaha kugira ngo izo ntege nke bagiyemo bazivemo. Murakoze cyane no kutubaza icyo kibazo. Jewe impanuro nobaha nuko bokwegera Imana kuko Imana niyo ntango kandi niyo vyose niyo herezo. Iyo ubonye mu rugo bigoranye ntiwoja hanze ngo urabitwayeyo kuko hanze baraguseka ahubwo ntibakubakira. Uregera umugabo wawe mukaganira hama mwaheza mugafatana amaboko mugasenga musenze byose biratorerwa inyishu. Abantu batinya kurongorwa nayo majambo menshi bababwiye ngo mu ngo biragoye. Oya ntabwo mu ngo bigoye ahubwo mu ngo ni ibintu biryoshe cyane. Ariko iyo utaramenya umwami Yesu nyene bitegerezwa kugorana. Mugiye wamenye Imana bitegerezwa kuba ibintu vyiza. Rero cyo impanuro abo bantu batinya kurongorwa nibegera Imana kuko Imana niyo vyose. Nibatamenye Imana nta hantu na hamwe bazoshika. Ingo ntizizokwigera mu rugo bimera neza. Kuvyara uzovyara kurya uzorya mugabo ntibizoba bimeze neza. Mugani wasenga ukegera Imana uzobaho uryohewe cyane gusumba n'abafise imodoka bafise iki. Wewe uzobaho naho ivyo byose utoba ubifise wumva uryoherewe kubaho ku Imana yawe. Yego. Nivyo. Ya urakoze cyane reka mbaze ikibazo ca nyuma ari wewe nkibaza hama turangirize no kuri David kugira ngo ikiganiro cacu tubanze tukigarukiriza aha. Hari abantu bavuga ati hagati y'urukundo n'amafaranga niki kibanza? Hagati y'urukundo n'amafaranga kuko urukundo rutarimo ifaranga turizo ruryoha kuko kandi amafaranga nayo adafite urukundo naho uravyumva ariko ikibanza hagati y'ibyo niki example nk'umugabo wawe ugasanga haje abagabo babiri umwe afite ifaranga ariko nta rukundo afite ifaranga icyo uzokwifuza cyose muri buno buzima nuzashaka gutembera muri Amerika ni nkaka kanya fye araje ku buzima bwawe haje undi muntu bayabaye wanashaka n'amafaranga ntayafise ariko afise urukundo urantegereye abo bantu babiri wohitamo nde wewe? Cyo nahitamo umuntu afise urukundo. Kubera iki? Kubera urukundo niko gubaka vyose. Iyo umuntu mukundana nkuko tuko tubivuga iyo umuntu mukundana mushoboye kuganira vyose mugasenga mukabwirana vya bindi nyene vyose haba nayo mafaranga vyose biraza ibinyongera ya vyose kuko iyo umuntu atagukunda nta na hamwe mwoshika kandi agushikana aho uzobukeneye hose mu gihugu ico cyose wifuza azokiguha udahangayitse. Oya jewe uwo muntu afite amafaranga je sinomuhitamwa kweri. Oya sinomuhitamwa iyo ubona umudiaspora agahurana n'umugabo wawe bivire muri Amerika akavuga ati Sandrine ndorukunuku wari guhitamo David mu byukuri cyane ushingiye kuki? Jewe urumva n'icyatumye bintera kumukundo yo je ntivyanteye kumukunda kubera amafaranga yarafise cyangwa ngo igihagararo cyankiki. Oya nahagarariye ku rukundo. Urukundo bujya bururabaho tusigura urwo rukundo nyine urukundo niki? Ugo rukundo ndiko ndavuga urukundo rufatanye n'Imana. Uwo mutima nyene uva ku Mana ni butuma vyose bikunda. Ugo rukundo rusumba vyose. Rusumba ndavuga ibintu byose mwino si tubona vyiza. Nta kintu ciza na kimwe kibaho atarukundo ufise mu mutima wawe Imana yaguhaye. Ugo rukundo rero nigo gwanteye kubona uyu. Ugo rukundo nigo gwanteye kubaho ndiko ndaseka ndyohewe mu rugo. Ugo rukundo nigo gwanteye naho nobura ibintu mu rugo nguma ndyohewe. Naho amafaranga yobura nguma nguwe neza ndasinga. Naho ibintu byose vyobura bintera wa mubona wo gumubona ibintu byose vyuzuye nguma mbona gwa none ko tumvikana mugabo mu mwanya gwa rukundo tabaruhari hari amafaranga
amafaranga ni kuvuga amafaranga abuze dutangura kugwana tugashwana none biherera he mugiyo dukundana turayaga byose bikagenda neza mukabitorera inyishu urakoze cyane reka umugabo nawe twishuce kibazo kuko turiko dusozera urumva kuko umukwine wawe yatubwiye uremezanya nawe cyane ndemezanya nawe iyi Imana igutumbereza ku mwana w'umutegetsi runaka urantegereye ugasanga n'uyu nyine umufasha wawe nawe iramugutumberejeho mwese hamwe wari guhitamo nde muzukuri nubwo hari kuza ngira ngo umwana w'umwamikazi nubwo hari kuza umwana wo kwa perezida cyangwa uwundi wese tuzi yoba afite amafaranga ashoboka yoba akomeye ndetse wanashaka mu gihugu uyu nyene kubera nk'uko yabivuze urukundo niko rwa mbere urukundo navuga ko ari nka fondation y'ibintu byose atari urukundo nta kindi kintu na kimwe cyoshoboka kuko nivyo twatanguye tubivuga hano hanze hari abantu bafise amafaranga menshi bafise ikintu nk'uko wabivuze ngo nubwo bavuga ati ntwara muri Amerika nifye nakanya gatoya bakaba ivyo byose barabishoboye ariko ugasanga babayeho birirwa baragwana birirwa barapfa ibi na biriya bikarangira mbere n'ingo zabo zisambutse ariko ugasanga aha hanze hari abantu birira utuboga n'umutsima usanzwe ugasanga barimo basekaseka mu ibarabara babandi nabo bafise bya bintu byose bavyujuje bakareba babandi bikabacanganikira ati ni gute bajya abantu barimo baraseka kandi tubona ata kintu kigaragara bafise ariko twebwe twufise byose amahoro yabuze mu rugo niho rero baca bagaruka kuri rya jambo nyene urukundo niko ruba rubura nta kindi rero na Bibiliya irabivuga ati ata rukundo ivyo gukora byose nubusa nico gituma Bibiliya imuvuga ngo mugire urukundo muri iki mugire mu bintu byose mugire urukundo noneho urukundo remo uburyo butandukanye hari urukundo Imana yakunze umuntu idafite icyo umwiteze ko hariho n'urukundo Imana yaduhaye rwo gukunda abantu hakabona urukundo nyine urumuhaye muvuga jewe kuko dusanzwe turi inshuti urankunda ndagukunda ariko urukundo nkunda si gukunda Sandrine so rero tukabona ubwo rukundo ukunda uwo muntu hari igihe rimwe na rimwe Imana imuhamagara mbere yawe urantegereye aya makupure twagiye tubona ayabayeho avuga ati uyu nubwo buzima bwanje nubwo rukundo rwanje ariko yamara kwitaba yagenda umwaka ntuhere akabazanya undi mugore abantu benshi bakavuga ati yenti yaramukunda nayo kwihangana eske mu byukuri urukundo rurabaho dufatiye kuri ibyo bintu bibaho iwe yaragiye fien azanye uwundi agumye muri ujya mu nyenga akumva bana naho ujya yagiye ndiyo babanye neza ariko noneho yazanye indi version nshasha mu byukuri urukundo rurabaho ko tubona nyine ushobora kuva kuri uyu ukamukunda haza n'undi ukamukunda kujya nyine urukundo rubaho mu byukuri ko ariko mwatubwiye mwubakiyeho urukundo rurabaho abantu benshi bavuga ngo ntirubaho ariko rurabaho guterera ubwo rukundo bavuze Imana yadukunze atacifatiyeho twara abanyabyaha twara abagupfa rubi twara abantu nyene badafite kazoza yego ariko Imana iraza idusanga hahandi habi idukurayo takiguzi isabye ahubwo ikiguzi niyo yagitanze nyene yego rero n'abantu benshi bibwira ko bafite urukundo ariko ntibafite bene ubwo yego bafite gwa rundi ko kureba agasura ko bagiye kubaka n'amafaranga ibi na biriya nyene bifadika ibintu nyene dukenera muri ubu buzima yego akaba ari byo bagenderaho babibona akavuga ngo ndagukunda kubera yabibonye ariko bimaze gushira akigendera yego rero umugore wawe cyangwa umugabo wawe si bene urwo rukundo Imana ivuga kuye kumukunda ni gwa rundi ruvuye ibwina mu mutima ko kuvuga ngo ikintu cyo ikizomubabaza kizoba kimbabaje ikizomunezera kizoba kinezereye nanje gwa rukundo Imana idutegeka ko umuntu nubwo yoba yagukoshereje urarugumana nubwo umuntu bya bindi byose wamukunze afite byo byaragiye ku rukundo rukakugumamo abo bantu nabo abagore babo Imana ibatahana bagahita bashaka abandi mu cyumweru kimwe cyangwa mu kwezi kumwe
bigaragara ko bari bafite urukundo rwa rundi rw'ibintu bifadika abayakunda igihagararo ciwe ubwiza bwiwe bwo ku mubiri yabona aragiye kuko n'abandi baba bafite bo hanze karaba warameze nka wa wundi Imana itahanye akamuzana kandi bigakomeza wa wundi mbere wa mbere ni nkaho mu mutwe wiwe atabakiri na rimwe ariko mu gihe wamukundiye urukundo rw'Imana Imana idutegeka gukunda abafasha bacu iyo agiye agusigamo ikinogo mbere ni nkaho atawundi woronka aza kuzuza ico kinogo wasigaranye nubwo wogira ngo urashatse uyundi ko bari kugira gusa nyene ngo akurebere nk'abana aze yitaho tukorwa two mu rugo cyangwa wari umugabo nyene ntubura tundi wokenera dufashwa n'umudamu ariko suko abaje kuba muri cya kibanza cya wa wundi ni je nuko mbibona kandi ni nkako biri ya murakoze cyane reka tubashimire kuba twabahamagaje kuri Achieve mukabasha kutwitaba mwakoze cyane size ko mwotwemera n'ikindi gihe tuzobahamagara muzotwitaba murakoze cyane namwe mwagize neza kutwakira no kutuyagisha twanezerewe cyane asandi gira ijambo utekereye abantu badukurikirana kugira ngo uheze n'uwanyu nawe adusezere murakoze ikintu no tekerera abariko baradukurikirana no kutagira ubwoba hageze ko uhitamwa uwo muzokubakana ukumva mu mutima nyene Imana imwe rakwemeza ati uyu n'umwaka wawe kuno kwezi kwawe ko guhitamwa uwo mubakana tera iyo ntambuko Imana iri nyuma kugira ishigikire iyo ntambuko watanguye ni ibintu byoroshe cyane urugo ni ikintu kinezereye by'ukuri abarurimwe nibo nyene bakwiriye gutanga intahe zago nayo kiri hanze wumva amakuru yo ngaho hanze ukagira ubwoba yiterabwoba kandi siyo nayo abantu nyene byananiye ariko hari abandi babishoboye nka twebwe baze reba tubaze tubahe intahe nziza ya nuko bimeze hari abantu benshi biinspira ku bantu urugo bana ngo se shaka ngo se ko fulani we byamunaniye aho fulani we ntiyabishoboye wamurebeyeho ugasanga inspiration yabo nicyo kibazo bagendera ko byananiye baze bagendera ko babishoboye babasange mu bagira inama basange tubahe amakuru y'ingene bimeze amen amen za Sandrine nawe dusezere kuri kamera za Achieve Your Dreams yego murakoze cyane natwe nanje icyo noshima cyane nanje ndabashimiye cyane mwe mwadukurikiranye nanje icyo notekerera impanuro abatumvirije je nanje nobabwira ko boza barasenga cyane ntibaze bararaba ngo nakayubatse uku ngo abayeho uku kuko nibabandanya baza barabiraba urugo ntirusa n'urundi oya kuko jewe uko mbayeho nuko wewe wobaho ntivyo kwigera bisa wewe baho nka wewe urya nawe abeho nkawe ivyo bizogufasha cyane gutera imbere muri vyose murakoze cyane turabashimiye kuba mwabashije kutwitaba kandi dushimira abakunzi bacu ba Achieve Your Dreams mukomeze mugire subscribe share na comment mukomeze muna partage kugira ngo bishikire benshi bashoboka murakoze ciao ciao